ukurikira bijya bintu ubonesha amaso. Ubonye nk'umuhungu arakuziye, umuhungu afise vision, umuhungu ashobora kuganiriza ku bintu vyerekeye imibereho, akaguha intumbero nziza atari ibintu bihomba, akakwereka uko ushobora kubigenza kugira ushike ku ntumbero yawe. Novuga mu majambo make, umuhungu afise vision, umubonye kino gihe, akakwereka basi uko ushobora kugenza kugira ushike ku ntumbero yawe. Ni bike bibahake, ariko ku muhungu ameze uko vraiment sinorenza ko nyene icyo vyumva. Hello bakunzi ba Wagos TV, mwiriwe cyangwa se mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Nuko mucyumva ijwi mucyo bimenya ko ari wa wundi umwe ku mubumbe umwe kwisinzi matano azigera baho banganya ibikorwa. So mucyumva ijwi mucyo bimenya ko mikro ya mbere ni Didi Dakim nkuko musanze mubimenyereye. Hama kuri mikro ya kabiri ndi kumwe n'umwigeme akiri muto cyane, umwigeme asa neza cyane. Ni kuvuga ko bakunzi ba Wagos TV muri uno minsi ndabazaniye sije nziza cyane, sije nifuza yuko niba mwifuza ko tubandana tuyiganira ko mwoshobora kubandanya mwandika muri commentaire kugira ngo dushobore kubandana tuganira kuri iyo sije. Reka twakire umutumire wacu nawe atwidondora, atubwira izina, ibyo sanzwe akora. Reka tumwakire, turakwakire mu bwa Wagos TV. Murakoze cyane. Okay, mwitwa bande? Ku mazina yacu twitwa Gloria Sengiyumva. Okay, twa Gloria Sengiyumva. Musanzwe mukora ibiki? Abanyeshuri. Muri abanyeshuri. Okay, urimva gute ko wicaranye natwe? Birangyoheye cyane kuko ni rya mbere danagize ikiganiro. Novuga ni rya mbere kuko sinenda bimenyere, ariko bikaba bingyoheye. Ariko nizere ko atagobise nyene utubujije nyene. Ubwo office ibintu byose biri ku murongo. Meze neza ntabwo afise. Okay, merci beaucoup. Gloria, icyatumye tuguhamagara twebwe nk'abakunzi ba Wagos TV cyangwa se abafana ba Wagos TV, hari ama question amwe twumva tuba dukeneye kumenya, cyane ku bajene bo muri iyi minsi, kuko hari ibintu tumaze imisi tubona bitari viza vraiment. Twiba twifuza rero ko abajene nkamwe muba mukwiye ko mutugira inama kugira ngo dushobore kumenya uko ibintu biba bimeze cyangwa se uko situation iri kiragenda ku bajene. Rero dufite ikibazo ca mbere kivuga guca, Gloria, kubgawe ni kihe kintu kikunezera mu buzima bwawe bwa buri munsi? Nka jewe kubwiwanje, nk'ikintu numva cyo kinezera cyane, mbyutse nkabona ndakomeye, abavyeyi banje bameze neza, abavukanyi banje nkabona turatwenga turishimanye, ntacyo mbuza kutaryoherwa, mba numva ameze neza cyane. Okay. Ariko tugira ikindi kibazo kivuga kiti, ninde muntu yaguhaye inspiration mu buzima bwawe? Ninde muntu yaguhaye inspiration mu buzima bwawe? Murakoze cyane. Jewe nk'umuntu yoba yarampaye inspiration ni abavyeyi banje. Kuko nakuze bambwira mwana wanje uku bimeze uku, uzobimera uku nuko novuga ko ari abavyeyi banje. Okay, merci beaucoup. Uravuze ko ari abavyeyi babaguha inspiration. Est-ce que nibira bishika ugakora nk'agakosa mu vyakagutuma ukamugabira, kuko ko ibintu by'abajene turabizi bashobora gusanga mu vyagutumye ugasanga uramugabiye? Est-ce que wewe biba bimeze gute? Ibi birashika kuri benshi, nanje nk'ubu biramutse bishitse kwanza biramaze kunshikira. Umuvyeyi ntumubona ko ari umwasi wawe, kuko aba ariko araguhanura, aba ariko akwereka inzira nziza ushobora gukurikiza. Niyo mpamvu bica binadushikana kure, kuko yaba ataduhana cyangwa badushavurire tumba tubona ko ibintu byose dukora ari neza, ariko nibo baduha inzira nyayo yo gucamo. Est-ce que Gloria yo bakunze?
Bon, oya ico kibazo sinonacishurako. Aya ntibikenewe kukimenya. donc bon icyo navuga ni iki ivuga ko nari ndakuzana ngaho muri wa Ghost TV ni vyiza ko twishura tukamenya kuko ngirageje kurabura umujene mwiza atacabaye ariko turifuza kumenya nimba wabukunze nimba atawuhari nimba azoza nimba uri kuramurondera sinzi uwo tubwira nababwiye ko mwa muri ko muranyinjira mu buzima hari ivyo mutaba mukeneye kumenya. Hari ivyo mutaba kumenya ivyo mukwiye kumenya. Okay, basi ndakubaze bose boba warigeze basi kuba ukunda mu buzima bwawe. Reka iyo dosiye tuyireke. Ico kibazo sinoshobora kucishurako. Okay, nacho merci beaucoup reka na ariko adutwengeje abakunzi ba Ghost TV ariko tukwaze akandi kabazo kameze guca eske wowe mu buzima bwawe woba ukunda kuja ahantu hatuje cyangwa se huzuye abantu? Oya sinkunda kujayo ntibinanyohera. Kubera iki none utajayo kandi kenshi abajene nkamwe mukunda na vibe anari umunezero nyene mukagenda nyene mukenjoyinga nyene mubivuze kiki nkamwe nkawo ubivuze kwiki? Ego kuri bamwe sindavyase kuri twese gusa kuri bamwe birabaryohera mugasi bose hariho nabo bitaryohera. Okay, merci beaucoup. Ndira kunda kubaza nk'umujene ni ufise inzozi nyabaki ku buzima bwawe? Je nkaje ubwi wanje shaka gushika kure. Ego shaka gushika kure kuko urana nka kino gihe tugezemwo ni gihe kigoye cyane. Namwingira murabibona. Okay, merci beaucoup gusa twayaze byinshi ariko naniwe kukubwira kuberewe. Murakoze. Kandi usa neza. Merci beaucoup. Okay, Gogo gira kudakubaza kino kibazo mu buzima busanzwe ndazi ko hari ibintu byinshi cyane wagiye uhura navyo urumva ndazi ko nubwo waduhishije byarashitse urakunda nubwo utashatse kubitubwira ushaka gusanga warababajwe ntawo bimenya urumva nyene usanga nyene ari ibintu bigize ne vyakubabaje cyane ariko ngire ko ndakubaza iki kibazo Gogo nikiye kintu gituma abajene bo muri iyi minsi batakaza inzozi zabo kuko ndazi abajene bo muri no minsi murafise nyene ibintu bigira uko barafise ibintu bigira ukuntu nyene gusa bose nagushizemo oya navuze abandi barafise ibintu nyene bigira ukuntu wowe nka Gloria nikiye kintu abajene bakunze gukora kigatuma batakaza inzozi zabo? Mbono kivuga gute? Kenshi na kenshi je ngene ndabibona. Kenshi umuntu afise inzozi ziwe kandi umuntu abafise novuga gute? Abafise intumbero aba yarihaye abariko kugira rero inzozi ziwe zipfe biba bivana n'abagenzi afise kandi bigaca bivana n'ingene abayeho kuko urashobora kuba ubayeho nabi ugasanga biraguciye intege uburyo udashika kucuba waripfujije cyangwa ugasanga ufise abagenzi comportement zabo kubwo ubaha umwanya munini bitumye uja gukora ivyo utari gukora cyangwa ukaja mu nzira zitarizo ugasanga nushitse ku byo wari ushaka. Okay, Gogo merci beaucoup. Ngira ko ndakwaza ikindi kibazo kivuga kuno Gogo wowe apa ku ruhande rwawe eske urizera urukundo rwa nyago ruracahari cyangwa se bimeze gute? Murakoze cyane waje ikibazo cyiza. Hama urukundo rwa nyago ruracahari kandi rurahari. Yego. Mu buhe buryo rero dusobanurire uko uri tubwira ko urukundo rwa nyago ruhari gute mu buhe buryo
Jesse nk'ivyizera apari wanje Jesse ndavyiza kuri kundo kwanya go rukibaho rurahari kandi ndavyemeza 100% rurahari. okay Ego ko bon sinovuga ngo ni muri ubu buryo mugabo je no kubwira ati rurahari. Ruhari gute nyene dusobanurire nyene tubimenye niba ruhari kuko nkware abakunzi ba Ghost TV bakunda wishuye ikintu ujistifye nyene bagitahure urukundo rwanya go ruhari gute mbo kibazo kiyaguye kwishura kandi ni mbo gifise amajambo maremare gusa nyene no babwira ati menya ko gihari rurahari urukundo rurahari. Okay, merci beaucoup gogo. Kubaze iki kibazo kimwe ndazi nubwo waduhishije urakunze ndasubiyemo ndaresubiyemo ndazi ko ubwo waduhishije ukunze ariko nifuza kumenya gogo ubuzima bwawe ndazi ko wakunze byo byaramaze gushika ukakunda nk'umuhungu ariko bikarangira kubabaje no kwishura gute no gushirwa isana kijya cyambere nari nakwishuye ko hariho bimwe bikenewe ko ndakubwira n'ibindi bidakenewe ko ndakubwira nk'icyo kintu sinona cishuraho. Okay gogo rero bisa nkaho unsinze ariko Didi Dakingu ntabwo yigera atsindwa n'umunsi numwe birazwi ariko ndazi ko ibintu byose biraza kugenda neza ariko ngoma ndakwaza ikibazo kimwe ari naco dusozera kuko ndazi ko abakunzi ba Ghost TV bazagoma bambwira ati turakeneye utubandanirize ga story watuganije ko bige kujya kuna wabandanije udukoresha basi utuzanira bijya bibazo ngiye ko ndakwaza ikibazo cyane makani sako wo kijistifya neza kugira ngo bashobore kugitahura bien kimeze kuno gogo niki kintu umukobwa aba yifuza kubona umusore amuganiriza. Murakoze cyane mbo sinzi ko ari kuri bose kuko uri nk'umwana w'umukobwa kino gihe tugezemwo ntukurikira bijya bintu bonesha amaso ubonye nk'umuhungu arakuziye umuhungu afise vision umuhungu ashobora kuganiriza ku bintu vyerekeye imibereho akaguha intumbero nziza atari ibintu bihomba akakwereka uko ushobora kubigenza kugira ushike ku ntumbero yawe. Mbo novuga mu majambo make umuhungu afise vision mubonye kino gihe akakwereka basi uko ushobora kugenza kugira ushike ku ntumbero yawe ni bike bibahake ariko ku muhungu ameze uko vraiment sinorenza ko nyene cyo byumva abari umuntu ameze bien umuntu afise mandi ko ni bake babiba kuri wege nabo bakunda abahungu ko bya okay murakundanye beshaka samedi canke dimanche tuze dusohoke Van Beach he hano heshagiye atandukanye eske uriyumva gute ari nka basi dufata ari nka wewe ukundanye n'umuhungu akubwira hamwe n'ivyo bintu dusohoke tuje kuryoherwa muri weekend muragiye murishimye murarayeyo mutashe bukeye eske we apari we basi n'inkiyihe vision wo bufise ku musore mwamukundanye. Bon ego kenshi biraba usanga abahungu bariko barabwira nk'abakobwa bari en couple basohoke biki oya gusa nk'ico bavuze ko bijya vyo kurarayo mbona umenga biba bisuko ndikono kurara mu kabare kurara hehe aya sindabikunda je bw'iwanje basi abari wanje sindabikunda cyangwa se mu Pentecote oya sikuvuga uko abandi goterega nibo badasohoka batenjoyinga bati gusohoka ni bon ntawe byase gusohoka ni byiza ntawe byanse ariko kurara ni inde etape kurara mu kabari. Okay gogo merci beaucoup tugushimire cyane nizere ko nundi umunsi twaguhamagara uzotwitaba.
ndahari kubwanyu. Okay, merci beaucoup. Ndabashimire cyane namwe bakunze ba Ghost TV mwabanye natwe none mungira mubana natwe uko bwe ko bwije ariko ndabibutsa gukora subscribe kuri wa Ghost TV ndabibutsa gukora partage musangiza abandi bagenzi banyu kugira ngo turishirize gukora ibintu bisa neza ndushirize ibikorwa bisa neza ndashaka mumbwire niki kintu kundira Didi Dakim dusudure muri commentaire mumbwire nuko ndabashimire cyane mvuge ngo mwarahezagiwe cyane mwari kumwe na Didi Dakim inyuma ya kamera ari Crema Pro uko mubibona imbere ya mikro akayo tari kumwe na Glory reka rero ndabashimire cyane mvuga ngo mwarahezagiwe cyane mugiraho muba mwubahwe bye bye.